muri benshi muri kumwe na televiziyo Isanganiro tubaramutse tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Basaba guhabwa amafaranga yabo n'abanyagihugu bashoreye ipampa mu ishyirahamwe Kojerko, abo nabo bakaba ari abo mu ntara ya Bubanza. Mu kwezi k'umunani rero hakaba ariho bashora iyo pampa, ariko kugera bugingo n'ubu bakaba bidoga ko batararonswa ayo mafaranga. Bagiye guserukira Uburundi mu mahiganwa mpuzamakungu mu kwezi kwa Munyonyo mu gihugu ca Cote d'Ivoire n'abanonotsi 12 b'urukino rwo kunyonyera bita jogging. Edonido ni murano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Tubaramutse ubugira kandi tubahe n'ikaze muri ano makuru. Amafaranga yatanzwe mu makoperative yo ku mitumba ngo yakoreshejwe nabi, aho bamwe mu bayahawe ngo boba bayafashe nk'ingabire bahawe. Ivyo vyabajijwe n'abashinga amateka kuri uyu wa gatanu, aho umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yari umutumire aho mu nama nshinga amateka. Umushikiranganje Martin Niteretse akaba yishura ko atari hose vyagenze nabi, kuko ngo harabariko barayasubiza. Evariste Nziko Banyanka niho yarari. Amafaranga yahawe amakoperative ku mitumba, abashinga amateka ngo basanze ari hingabire yahawe abagize amakoperative. Bivugwa n'umushinga amateka Karorero Anatole, akavuga ko batatu bari kwisonga ya buri koperative bagabangana ayo mafaranga ataco binona. Umushikiranganje Martin Teretse yari kwishura ibibazo by'abashinga amateka kuri uyu wa gatanu, ndahakana ibivugwa n'abashinga amateka, ariko arabahumuriza ko hari abariko barasubiza naho atabiharura atanga. Ku kibazo c'uko hari bamwe mu gwaruka canke abakenyezi bataronswa ingurane mu mabanki yabagenewe, umushikiranganje Niteretse yishura ko abasaba izo ngurane ntibazironswe baba badakwije ibisabwa. Mudutunge rero kw'iyo nkuru ya Evariste Nziko Banyanka idaheze neza, eka mbere n'amasanamu mwariko mubona tukaba tuyakesha urubuga rwa YouTube rw'inama nshinga amateka. Tuvaha mu gisagara ca Bujumbura ndabashikana mu Rumonge, abarezi ngo bategerezwa gukorana neza n'abavyeyi kugira bakurikirane ko abana bagira isuku mu ntumbero yo kugwanya indwara zituruka ku myanda. Faustin Mitonga arongoye ishure shingiro rya Rumonge ya kabiri ni wabivuga, agafatira ko igikorwa cyo kwigisha abana kugira isuku kitama coroshe, ngo kuko habamwo abatabitahura. Nayo abanyeshure baho bemeza ko n'abatavyumva bagerageza kubatahuza, narijya ngo basanzwe bahabwa inyigisho zijanye no kugira isuku mu mashure bigamwo. Ni nkuru tubaza Francine Ndiho kubgayo. Bamuhira nkaravye hama saa sita nkongera nkakaraba no ku mugoroba. Karaba vuye mu kazu ka sugumwe kwikingira ingwara no kumesura imuzi wambara. Turi kw'ishure rya Ecofo Rumonge ya kabiri. Abanyeshure batwiganira ingene bitunganya mu gukaraba neza kugira birinde indwara zituruka kw'isuku rike. Kw'ishure ngo baravyiga kandi baraza baribukanya n'abagenzi babo kuvyubahiriza. Mvuye mu kazu ka sugumwe nkakaraba n'amazi meza nk'isabune kugira ngo ndikingire indwara. Umwigisha wacu atubwiye yuko tuzoza turakaraba amazi meza n'isabune uko tuvuye mu kazu ka sugumwe, nuko tuvuye gukina, uko tubirinde gumba umwanda wacu uza mu mubiri, uko dushitse muhira tukoga tukikira umwanda tugakaraba n'amazi meza n'isabune, ko tugiye dufungure nuko duhejeje tukaraba n'amazi meza n'isabune. Shitse kw'ishuri ndakaraba
hama ca tuja mu ishuri kwiga. Mvuye rero mu kazi ka sugumwe ndakaraba. Abana badakaraba ndobahanura ko bakaraba n'amazi meza n'isabuni. Nahajya hari akadobo muri pause dusohotse abanyeshuri baragenda bagakaraba n'isabune irahari. Nk'iyo tuvuye ku toilette cyangwa tugomba tujye nk'ikintu turakaraba amazi ari hajya. Ndahimiriza abandi bagende gukaraba kuko gukaraba ni isuku rya mbere rikenewe. Abanyeshuri usanga bagoye umubwiye nk'ibintu byo gukaraba aca tangwa kubwira andi majambo. Nubwo havugwa ubukene bw'amazi meza mu gisagara ca Rumonge, Faustin Mitonga umuyobozi w'iryo shure avuga ko bagerageza kurondera utudobo tugumamwo amazi bagashira n'isabuni iruhande kugira umwana wese akeneye gukaraba yoroherwe. Ikindi umuyobozi w'iryo shure amenyesha nuko baheza bagaca kubigisha kugira baze baributsa abana kuza barakaraba. Mu manama n'abavyeyi naho nyene ngo barabasaba gufashanya n'amashure muri ico gikorwa co guhimiriza. Francine ndiho kubgayo urakenuye tuvaho mu Rumonge dusimbire mu ntara ya Bubanza. Tuvuge abanyagihugu bahi Bubanza bashoreye umwimbu wabo w'ipampa mwishira hamwe Kojerko kuva mu kwezi k'umunani uno mwaka gushika na magingo nubu bidoga ko batararihwa amafaranga yabo kandi ngo bari biteze kuyakoresha ibindi nko kugombora ifumbire. Ikibababaza ngo nuko bagenzi babo bagurishije umwimbu wabo ubwa mbere bobo bahawe amahera yabo maze bugingo amahera yarahari aheze ntihazanwa ayandi. Inyishu bahabwa n'abakozi ba Kojerko ngo nukurindira ababijejwe kuko ngo bariko barabitunganya. Nankana Space Caritas Kabanyana. Abo barimyi bashoreye ipampa mwishira hamwe Kojerko risanzwe rikurikirana ico gitegwa bavuga ko bari bagize icizere mu misi ya mbere kuko babona abariko baragurisha baca bahabwa amafaranga ubwo nyene, ariko ivyo ngo ntivyamaze akanya nkuko bidoga babivuga kuko abambere aribo ngo baronse amafaranga bonyene, abandi n'ubu bakavuga ko bagiteza amaso ko boyahabwa ngo bikenure mu byo bakeneye nko kuriha ifumbire, kugura imbuto no kuriha abakozi muri kino gihe c'agatasi nkuko bashoreye iryo pampa mu Kagwema babitumenyesheje. Bamwe muri bo bakavuga ko batonda kenshi ku bibanza bashoreyemwo iryo pampa kubaza inyishu bahabwa n'abafundi b'indimo hamwe n'abarongoye amakoperative bakurikiranye ico gitegwa ngo nuko borindira ababijejwe baracariko barabitunganya. Inyishu bavuga ko itabahumura kuko amafaranga ngo barayakeneye. Ipampa bakaba batanguye kurishora mu kwezi k'umunani guheze mu ntara ya Cibitoke, kugura bica bibandaniriza mu kiyaya ca Gihanga. Space Caritas Kabanyana nawe urakenuye. Ubunaho dutandukira amakuru avugwa mu gisata c'inkino. Abanonotsi 12 nibo bazoserukira Uburundi mu mahiganwa y'urukino rwo kunyonyera agiye gukinirwa mu gihugu ca Cote d'Ivoire kuva ku itariki 2 gushika kuri 9 ukwezi kwa Munyonyo kugiye kuza. Berekanwa kuri uyu wa gatandatu umunsi mbere wanatowe ngo hibukwe abiyumviriye gushinga ishirahamwe ry'urwo rukino rusanzwe rwitwa jogging mu kinyamahanga. Joseph Ntunguka arongoye ishirahamwe ry'urwo rukino akaba yemeza ko imyiteguro yabo banonotsi iriko igenda neza, akizera mbere ko bazokwigenza neza muri ayo mahiganwa. Uno munsi twatunganije umunsi udasanzwe aho duhuza imigwi yose iri mu ishirahamwe ryo kwinonora imitsi batambuka Federation de Jogging and Marche du Burundi. Dusanzwe tubikora rimwe mu mezi 6 kuvuga kabiri mu mwaka. Hamwe hose iyo tubikoze turavuga novuga ciyumviro fatiro tuyishinga kugira dutunganye ibyo bikorwa. Uno munsi rero twahisemwo gushimikira ku kwibuka
bagiye hamwe bakagira iciyumviro cyo gushinga irishira hamwe. Iwacu rero uko bitunganijwe kategori yose haba harimo abagabo n'abakenyezi. Aha rero twafashe babiri ba mbere mu mugwi umwe hakaba ari imigwi 3 izoserukirwa, abo bita abasenior, abo bita abaveteran 1, abo bita abaveteran 2, aho hose ni babiri mu bakenyezi no mu bagabo, byumvikana ko baca baba 12. Ihiganwa rizoba kuva itariki 2 gushika itariki 9 z'ukwezi kwa 11. Ubu twaramaze gupanga ingene bazokina, nibaza ko umugwi wose twarapanze ingene bazokina, hari abazogenda umwe wese ugatwe kiwe. Iryo nihiganwa rya mbere, irya kabiri ari bazinihiganwa rizoba ari ku migwi, igihugu cyose giserukwa n'umugwi w'abantu 5 harimo abagore 2, hama akaba nihiganwa rero ry'abasiganwa baherezanya gakoni. Ibyo ni muri abakenyezi ukwabo 4, abagabo 4 ukwabo. Sinzi turayiteze cyane uko imyiteguro imigenda neza cyane, kandi turazi nabo duhiganwa turabazi urugero bageze ko natwe turabona aho tugeze, nta nkeka yuko intsinzi tuzozironka, kuko ubiravye iri higanwa novuga ko ari rishasha no ku mugabane wa Afrika. Izoba ribaye inshuro igira 2 gusa. Ni ukuvuga yuko turazi ibihugu uko byitegura ingene babikora, turabona yuko turi hafi, tutari kure cyane yuko n'abandi bitegura, kandi turizigiye yuko bikunze tugashikayo intsinzi itazobura. Amakuru yacu tuyasozerere mu makungu, aho urugero rw'itituka ry'ikirere ngo gongerekanye cyane mu gihugu c'Ubuhindi, ngo impwemu ababa muri ico gihugu bariko bahema nazo zikaba zatosekaye kubera ivyuka bibi. Amakuru dukesha France 24 avuga ko ivyo bishobora kongerekana muri ndwi, kandi n'amagara y'abantu agatosekara. Sheila Irambona yatembereye ikinyamakuru France 24. La Porte de l'Inde, célèbre monument piétonnier de la capitale indienne, apparaît depuis plusieurs jours. Aya makuru amenyesha ko ico kibanza ciratiro hamenyekanye ko abantu bakunda kwagirira imyimenyerezo yo gutambuka ideli, uhamaze imisi hibonekeza igifungu giturutse ku vyuka bibi. Ngo muri New Delhi igipimo c'umwuka uharangwa kigeze ku 293. Aya makuru amenyesha ko ivyo bipimo biri hafi aho bavuga ko ari bibi. N'umuntu ati ngenda urugendo rw'ibirometero 16 kuva ku muhana gushika hano, kuko niho hantu ahideri twavuga ko hari icuka ciza dushobora guhema, turahandi ho twiyumva nkaho tudashobora guhema. Abahinga bamenyesha ko no mu misi za ivyo babayemwo bitagiye guhinduka, mu gihe ibipimo bakoresha mu gupima umwuka bahema bavuga ko ibipimo biri hagati bishobora gutuma haba ngo kuba ahantu hari ivyuka udahema neza ngo bituma ugwara indwara zo guhema. Amakuru abandanya avuga ko iryo tituka y'ikirere ryama ryabaye mu Buhindi mu kwezi kw'icumi, bikaba bituruka ngo ku barimyi b'i Punjab canke Haryana baturira ivyatsi vyameze mu masi yavuyemwo imiceri kugira bashobore guteragira. No muntu nawe ati abarimyi bararira ko atakundi bafise bagira, leta yari ikwiye kubafasha. Ivyo bakora ico gituma ikirere ca Delhi catosekaye bikaca vyongerekana no ku munsi mukuru wa Diwali. Ayo makuru arangiza avuga ko uyu munsi mukuru wa Diwali abahindi batera mu kirere ivyitwa feu d'artifice, navyo bigatuma hashuha cane. Ngo ubuheruka batwara igihugu bari basavye yuko abanyadeli boba barabangiye guturitsa ivyo bintu, ariko ivyo bikaba bitakurikijwe. Les précédentes restrictions ont été jusque-là largement ignorées. Sheila Irambona nawe tugushimire. Hano duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwayakurikiye, mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.